hari abantu baba bari alcoolique gusa baba bafite izo ngorane psychologique baba bari tendant vers ama addiction n'ibiki donc je namye nibaza yuko ni juste ngo hari imiryango nyene usanga byarayanga nuko bose ngasigane yego nshitse rero mu Bushinwa naciye mbona yuko bon c'est vrai abantu baranywa mugabo umushinwa nawe arakora cyane donc igituma bo banywa cyane nuko nyene umutwe baba barushe kandi bo ntibanywa à longueur umushinwa aranywa mu masaha abiri abari kawo agaca atakarya hari ukuntu abana bashobora kuba deformé bakiri mu nda kubera alcohol overconsumption alcohol nyinshi y'umuvyeyi avuze ngo wewe ngo ndabarego ngo ndamugiye ngo none arakunywa kubera oya chake warutwara tuko twitwa gustamburira uko zitamfata ngo duhindure ngo masango jo naranyoye ngo ziraha kumfata kwizwa ngamara nono Nikita wabajije ngo mbega ngo alcoolisme ngo ibango ryaye niyo alcoolisme niyo mentalité ufise ukuteza kuborego yo kumva yuko uteza kuborego ahubwo tuje mu gituma kwe kushaka kuborego sincèrement ni giki kigutuma uba sous l'effet de l'alcool hamwe wavuze mu kirundi ngo abarizo zigutwara réellement wewe kubera kudashaka kugira ama capacité yo kwitwara mu bintu ukazona ugana muri kuruka mu kabare ukaraba ato minuit samna umwana ko koriki kasanga umwana akamugira urabizi hariho ahantu batemera ubare batemerera abana mugasingo singayi waje mu bisanzwe biragoye ngaha kubwira umugabo serugo kumwumvisha ngo wotaha kugira ngo ube présent ku bana bawe avuga ngo nta kubona muri culture yacu umugabo nuja kunywa agataha mu rugo ukamugururira ukambuka muri maso kugira ngo ntaze kukubura Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bakunzi bose ba Siren Vibes turabaramukije turabayambiriye cyane gose. Bakunzi ba Fun and Fact cyane abakunzi bacu turabaramukije cyane. Turaramukije cyane nuko turabira neza ko mu commentaire la focus imisi twavuze ngo muri Oman bakituraba abo muri Oman turabaramukije abo muri Kuwait abantu muri mu bihugu byose tuvuga ngaha uno munsi shout out to you za Corée du Nord right nukuri merci cyane kumanda mudukurikira mubandanya mu commenta nta muntu aryoherwa ariko aratamba yirorera niko bavuga mu kirundi ndatesa naho kaja bunezera turaryoherwa tubonye rero mwaravye ibiganiro byacu mwakomense tukabona yuko kabisa byabakoze ko mwagize partage etc kaze rero mu kindi kiganiro cy'ukundi wa gatanu ozi no muri twamoya karuhuko ko mutyazi sote bya mwana kuva aho bahuriye na Perine acanira kuva aho musigara twamaruhuke hamana nikita asure mu kazi yumva akazi agakore kose ndetse zo kuvuga mwibaze chikwe anashaka baramuza gusa abaje muri nikita amezi 6 yamaze muhira ayishura nuko bakunzi bahira 6 nguravuga ja muri gawe mama Zain bakoze cyane mama Maya ndabaramukije nandi bakunzi ba Fun and Fact bakunzi ba Siren Vibes muri rusangi turabaha ikaze kandi mu kiganiro kindi cuno munsi wa gatanu ndabashimira cyane ingene mwanyakiriye ngarutse mu buzima bwa minsi yose ni game murabizi turabakunda cyane murabizi turi ngaha ku bwanyu murabizi ko twigana namwe ku masuje atandukanye tuba turavugako uyu munsi rero twagarutse kandi gusura kuyaga namwe tutararandira murabona turafise umutumire mwiza akamuncu cyane
turafise umutumire tuje kuyagasije iryoshe mugumane natwe kugira maraza kumva murumirwa kweli murumirwa twama turabwira ko turi ngaha kugira twige ntituvuga ngo turi abahinga abatalamu aba expert oya mugabo turi ngaha anye kugira twigane namwe turazana abatumire bafise ico baba bazi swat abahinga swat abaca muri ivyo bintu tuba turavuga swat ababona ivyo bintu abafise experience kuri ivyo bintu tuba tuje kuyagako uyu munsi rero imbere yuko John ndababwira ico tugira tuyage kureka twakire kwanza umutumire wacu abidondore abaramutse John irinda Nikita ku bantu baje ubunyene kuri chaîne ya yes atasanze bakurikirana ikiganiro cacu nanje ndasya munezero nkuko vyama tukibashikiriza kino kiganiro imisi yose ya gatanu turi kumwe na Ozi irakoze atashoye kuboneka muri kano kanya amabanga ya mwanya menshi aba CEO nuko bimeze rero reka ndamuha akaryo umutumire wacu abidondore abaramutse hanyuma ndababwira ico tugiye kuyagako yamucane mutumire wacu Nikita na Dacia jini twa Keila gira ubuntu Carla marene yagashizeko umuntu yitondora gute est-ce que uriga urakora uri marié uva ndakora nkuru twanje imana ntira blessinga n'umugabo tubisabire nyene tubisabe imana hanyuma ndakora twanje mu mushino right Ozi igihe yaza mwarabonanye oya actually nayibonye usanga tubeshe se yagisha sinzi baba Dar es Salaam yafashe imodoka ija mu yari kariya oya kandi yaje gwanje naje niyomba wago ego gusa nayimenye ngira yatashe yani snap ajya afata ka snap akandika ngo gwanju oya yaraciyana ntiyomubeshe yaraciyana nawe nuko turaguha ikaze Keila murakoze cyane ego bakunzi bacu nagiye ko tugiye kuyaga ku kintu tubaye turisabira imbabazi tubaye turisabira imbabazi hakiri kare nimuze kudufata nk'uko umenga tuzanye bibiliya tuje gutanga amategeko oya tuje kwiga nk'uko twabibabwiye amakosa tuza kuvugamo bamwe turasanga dukorako turasanga akora ku bacu turasanga akora ku bakolegi turasanga akora ku muntu wese ushobora kubuzi ariko ntitubizanye nk'itegeko ngo tuje gushiraho ariko tuje guhanurana tuje kwigira hamwe tuje no gukuzanya mu bwenge muti rero tugiye kuvuga kuki ebana ku murundi wese akadukurikirana urakogwa apana ku murundi umurundi ariko aradukurikirana ndabizi neza ko iki kiyago kiza kumuraba kuko uko uri kose kwanza reka sindi ndaca ijya nino tugiye kuvugana ku bijanye n'akayoga kambiye tugiye kukavuga kwiki tugiye kukavuga ko dependance yako mu kirundi reka ndavyite gutwagwa kumenyera guherayo gukunda kurenza urugero ego ko inzoga uyinywa aho kuyitwara ikagutwara akaba ariyo umenga iragutegetse dependance ya alcool dependance ya alcool inzoga muri rusange iyo ariyo yose tuvuze inzoga dutangurire ku mpeke dutangurire kugwagwa dutangurire ku umunanasi dutangurire kuri kanyanga umva ntituvuge gusa izi nzoga zikozwe mu buhinga bwa none ariko tuvuge kuri zose kuko zijya zozo birateye n'ubwoba gusumba kuko ntituzi ngo harimo ngo quantity ingana gute alcool volume yayo ingana gutya pourcentage alcool ni ikintu tunywa gutyo iyo songo twumva ngo kararyoshe karasosa ego mugabo karimo alcool ingana gute kambiye ku rugezo uruwe iyo rero tuko turavuga ibi inye mukaca mubona Keila muko muri bazi
uyu rero n'imborego katwa zamwishe nababwiye oya ahubwo afise experience kuri ivyo hanyuma yatubwiye ko aba mu Bushinwa ariko araza kutubwira siho yakuriye kandi ntiyakuriye ngaha mu Burundi wakuriye ngaha mu Burundi ibintu vy'inzoga nawe nyene biramutangaza kuko umenga ni bisanzwe ibintu vy'inzoga ni bisanzwe ko umwana avuka n'ingoga ukamuha akayeri kukafuniko ngo ntazarumatwe ko umwana muba mwicaranye muri ko murasangira ukaca umusomya ni ibintu bisanzwe wewe atatahura adatora atumva na gatoya ko uba wonsa ukanywa inzoga umwana akazitora akazisanga mu maberebere ni ibintu adatahura ko igihe cose okaziyo yose umuntu aronse muri hehe ndabahanure muri henda bahanura baje kubahanura muri ko muranyo mugaje kubahanura nabanywe kugira ngo mubandanye utwe kuziheba abashizi kuko communauté abamwo we bavuga ati inzoga ni luxe ni basa luxe narenza kuyita gute ndazi na kantu wihariye bifashe nyene akakandi mana umuntu nyene ariko ngaho iwacu kubatiza guhamba ubunye byaraheze ntibagizitanga mvano ryana batunze vuga buke oya si hashi biko biragabanuka n'ibyo biko biragabanuka mugasi nibaza ko nka ruguru ho byohera birahera ba plutôt haba hariho ziga amabido haba hariho amabakure haracari ibidumu bashira ngaho baki ata rugezo vraiment atakwigerera kuko nikindi kintu dukwiye kumenya mbega ni kubera iki igihe cyose na publicité z'inzoga baragashiramo bakagasubizamo ati consommer responsable mwigerere zireke kubatwara ngaha ukunywa kamwe uko wiyongera ziryoha gusumba niko bagoma bakubwira ngo one for the road tufate kamwe ejo tuta ako kamwe kanyuma karagwira kagasura kakagwira izuba rikacajya kagucyanye ubona nahisanze gute mana dufashe urumva igitangaje ngaha anye inzoga ziranywa n'abana badakwije imyaka yo kuzinywa kandi ibyo byose biba byanditse kuko muraza kutwihanganira amabruit muko murumva mu kiganiro imvura igirigwe imiravyo imituragaro byose byandagutakiye muraza kudutahura rero ngaho inzoga ziremererwa umuntu akaja mu kabare umwana akaja mu kabare ajanywe n'abavyeyi canke atajanywe n'abavyeyi n'umuvyeyi wajanye akamureka izo nzoga akazinywa aramureka akamugurira wanashaka akasura akamwongera no mu kabare akinjira umwana agatuma umusave baramuzanira nta na kimwe kiba kibujijwe nitwibagiwe rero n'abantu banywa bari ku masaha y'akazi hari mu masaha y'akazi kwinyavye abatavyemerewe ugasanga baba ko baranywa nyene ntaco bitwaye urumva nibyo tugiye kuyagaho rero uyu munsi tugiye kubiraga muri rusange kubera iki nukuri ahantu hose umuntu arazi yuko mu Burundi umenga culture yo kunywa irasanzwe cyane biraho reka rero tuhakaryo Keira atuyagire vyinshi cyane twababwiye ntabangaha mugabo igihe amazaha gusa ni ibintu byamukoze ko atubwiye shock yagize par rapport yaho ari n'ivyabonye ngaha ingene byamucanze karibu ego murakoze nibaza ko ikintu ca mbere nohera ko ni d'abord gutanga contexte y'igituma turi ngaho kugira tuvuge ibi bintu d'abord donc jewe haraciye imyaka nka 13 ntari ngaha mu Burundi urumva ubuzima bwo ngahaye nta kirekire sinari nkizi ngo abantu babayeho gute ngo ibintu bigenda gute mugabo quand même uri muri famille akakaranga kacu aya ma habitude dufise aya ma tradition agumaho donc kuri jewe nibaza yuko ngo bon hari abantu baba bari alcoolique gusa baba bafise izo ngorane psychologique baba bari tendant vers ama addiction n'ibiki donc je namye nibaza yuko ni juste ngo hari imiryango nyene usanga byarayanga bikose ngasigane ego je niko nibaza du moins mugabo aussi uri kurapprocher adolescence na utanguye kuzurasohoka kugenda n'abagenzi j'ai réalisé yuko undi mu Barundi banywa cyane banywa heavily ibintu nyene
naje mvuga nti ibintu ça peut pas être sain umuntu ashobora kunywa gutya aye mu buzima ngo yimarire ikintu genre ntibibaho aho ni muri Canada aho j'avais peut-être nka 19 ans tugitangura gusohoka n'ibiki donc abagenzi nk'abo ugasanga turabakwepa ugasanga utonda plus vers abagenzi baba musulman ko rutabura umuntu peut-être abashaka kuguma ariko arakonsoma ukamufisa abagenzi baba musulman n'ibiki ukamufisa abagenzi nyene batavi wanyu kubera uvuga uti bon abantu nta byinshi dusangiye naho defa nyine wabijamwo nawe dutonza kubera nyine baca batangura kuvuga ati none wowe urishima ntuja mu bandi ntugendana natwe wowe ugendana nande kubera iki n'ibiki donc voilà hanyuma je pense yuko nshitse rero mu Bushinwa naciye mbona yuko bon c'est vrai abantu baranywa mugabo umushinwa nawe arakora cyane donc igituma bo banywa cyane nuko nyene umutwe baba barushe kandi bo ntibanywa à longueur umushinwa aranywa mu masaha abiri abarikawo agaca atakaryama yapfuye kubera uruhe kandi nzoga nyene ngira ariko je trouve yuko twege muri culture yacu umenga dufise endurance umenga nta ushaka gutaha na c'est trop amasaha utashika igarucugaye c'est ça donc iyo niyo shock ya mbere jewe nkishika ngahaye navuze bon none ko ari 13h abantu ariko araguhamagara ngo tuje kunywa Jean wowe ntakazufise nukora kuri lundi kuri marche abayitereye voilà après aussi ivyo wavuze ivyo kubona nyene wicaranye n'abamama bibungenze bafise inda ugasanga muri ko murasangira inzoga nawe nyene ukavuga ivyo deja biri prohibited nta umumama barabahana bijya ibi ntibikogwa genre wewe nyine ahubwo wewe utaniyumvire n'umwana ari muda yawe mugabo wewe ubuzima bwawe hari ibintu byinshi izo nzoga zishobora kugira juste kubera ufise umwana mu nda donc iyo umugore ndaguciriye mu mbabarire nk'ubu umugore afise inda yinjiye je sais pas mu kabari ko mu Bushinwa cyangwa muri Canada agasaba inzoga nta nzoga bamuha oya nta nzoga bamuha surtout biri visible baranahamagara na police biga hariho child protection services donc ama service ya protection y'abana aba ajejwe ibintu nk'ivyo donc guproteja umwana atagira ijambo atagira uko nta secours agira nta wundi muntu ashobora kumuraba uwo mwana ari mu nda yawe afite ubuzima bwawe wewe ntabwo ushaka kumuha ukura mubera intambamye genre biri criminel ubwo kuzurino oya nyine mugabo faut pas ko tubifata nk'ibintu à la légère ayo nama acte criminel n'ibintu bagufata nk'umwicanyi urumva nk'umwana aziriki kweri uri kuramwica gutyo donc tugaca tuja no muri bajya baba bariko baronsa ugasanga bariko bahabana amaberebere yuzuyemo alcool nabo iyo alcool bategeza kuyimetaboliza mu mubiri wabo ngahanye batubwira yuko ari huro nk'amaberebere none amaberebere yuzuye alcool sinzi ko alcool itegeza kuba metabolize mu mubiri none uwo mwana est-ce qu'elle afise iyo capacité yo kumetaboliza iyo alcool urumva et puis aussi hari ibindi donc je me demande est-ce que ni nukutamenya mbega réellement est-ce que turaza ama effet néfaste y'abantu bakonsoma bibungenze y'abantu bakonsoma bonsa kuko hariho nk'ama syndrome yitwa syndrome alcoolique sinzi no mu expert umva sindabizi neza mugabo hariho ukuntu abana bashobora kuba deforme bakiri mu nda kubera overconsumption alcool nyinshi y'umuvyeyi donc ibyo bintu rero byaranshotse kwa je ngaha mu Burundi hamwe mvuga no reka umuntu basi tumenye est-ce que nukutamenya est-ce que nukubifata à la légère kubera ngo biri muri culture yacu est-ce que réellement ni culture non ni urazi wavuze uti ngira ngo nukutamenya nibaza ko hari mu kutamenya urazi gituma novuga ko hari mu kutamenya depuis la nuit des temps tubayeho tuzi ko twese twaravutse abavyeyi bacu peut-être banywa izo nzoga turakura kandi bakabifata normal ukuvuga ngo ivyo bintu wakuriyemwo ukabona naho tubona hariho nk'umwana ashobora kuba avutse afise anomalie
wowe wishira mu mutwe uti ni ikindi kibazo yagize n'amavaccine batakoresheje ni bya bintu vy'imiryango baramuroze ni ibintu nk'ivyo kuko urumva twese twarabikuriyemo turakura abavyeyi baravyara rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukabona umuntu ameze neza ukabona peut-être ukabona umenga iyo hariho abu barengeje urugero hari igihe ubona hari imiryango idasura kuba abavyeyi badasura kuba responsable badasura kuba responsable ukabona biriko birafecta abana aho niho ngira ngo usubira uvuga uti hariho danger ahantu mugabo sino twebwe twakuze tubona abavyeyi banywa kandi rero ziba ziri muri frigo byatashe agafata kakugurura akaca guhako kandi rero uragiye ko bikuryohera gute umumama wawe ari hajya mu gikoni akayateka haci yaguhako rero yuko wavuze ati nukutamenya hari ibyo biri muri na culture no bivuga ariko les habitudes d'Abarundi. Habitude urayigira igatimukaba partie de ta personnalité ukuntu. And hariho nuko ibintu by'ikirundi bincanga inzoga zirafise n'amazina y'ikirundi selon la circonstance. Hariho umwerera ndabifise ahantu naravyanditse umwerera n'ikintu ko cyo kugira ngo cyo kuha nk'umuvyeyi yibarutse umwerera umuntu agwa wakerera ngo reka gwakerera urumva tudusha canka akavuga ngo umubira umva aho nyine umengo abantu babuze donc ari amaterme menshi pour tellement babigize ibisanzwe bashaka kujustifier ati genre iyi nzoga tuyiguhaye pour telle raison kandi yitwa uko iyi nzoga tuguhaye uganduka amata inzoga barabaha inzoga akora batanga amata asanzwe ya bijya vyari vya kera impeke niyo batanga kuri vuze y'amata bitwa batanga inzoga kandi kuvuga mu kuganduka hariho n'abana bato yego barabaha urumva c'est triste namwe mwanya impeke donc ugasanga rero vyaragiye kandi umwana ariko arakura personnalité y'umwana azi ni kushika kuri 6 ans aba ariko arafata ku mutwe utuntu nuko bimeze dimanche turavyuka tukaja mu misa peut-être duca mu kabari canke 18h turanubuye bari utuntu twagiye ku buryo kugira bizokuvemo ukuze cyane akantu natwenze mbonye muri video rafa pass abantu aza iwanyu sinzi ko bihara bishika moje kujya ubugari mucaza n'umuceri bita wahaze kujya ubugari n'inyama kubera wafashe umutwe ko kujya umuceri après ugira ngo zana umuceri ugira bishirehe uyo haza kujya umuceri ugasevya kugiyemo maybe ndazi ucuvyibuha gose maybe ucugirije ariko kumubijya kwera inconsciemment ukuntu donc rero si même pas ngo kubifatara déjà ngo twashanga bitine iki mu mutwe vyaragiye mu kuvuga ngo évidemment aho peut-être bigenda kugira n'abantu bakanguka niyo quantité niyo quantité kuko sino kunwa mu bantu wa 13h 14h bikini quantité rero abantu bavuga ati quand même urarengeje mwumva et je me dis ko n'abagore bafise inda naje mu kabari I don't know sino gira généralisation sinibaza kwanwa nkuko yoba akiri umukobwa I mean atanda fisi biravana ariko yego kuko umuntu afise inda uzora baranyoterwa cyane rero ngaha anye ko umugore afise inda aranyoterwa cyane mu gihe atashize mu mutwe rero nk'ibikeyira karatubwira mu gihe atavyufise mu mutwe ko c'est un danger pour umwana ufise kubizi nikitanda yo ndasaba est-ce que ahubwo ni mu bitubwire sincèrement nka mwebwe abamama mubaye ngaha muri zino environnement sincèrement tuje deep down bitwebwe nyene twese kandi tube honnête yego turabizi nakubwira ubu ufise ubwo I mean dose ntavyo bazi nukuri ntavyo bazi guteganiki urumva dufite amapondo vyabiri kandi ni deba muzisigure mugabo reka ndababwire umujineko ujako nazo kubuza na gato y'inzoga
bamwe mana ngira ngo abari umukizwa yaje barasipucici Nivyo. hari abajeniko ba kera n'abandi aba bashitsi ubu Yego, bakiri frais babasha kuvuga ati don't do that do this na abagifite turako bajya bababwira ati umviriza aragupima 2 secondes genda muzugaruka nta birebire vraiment kubwira hariho rero abantu kujya yakuze abona mama wiwe hariho kandi ukuntu abavyeyi baduherekeza mu gihe dufise inda kuba kibafise umuvyeyi arakuba hagufi cane muri kiya gihe ufise inda amera nk'uko umenga ahubwo niwe yibungenze araguherekeza gose ku buryo naho aza gukura amusanga uja kumuramutsa arakakuzimana yego urumva rero hariho ibintu dushira mu mutwe nk'uko barakora bivuga umwana ashira mu mutwe akavuga ati mama wanje yabimpaye nawe yaramvyaye akavyara abakuru banje n'abatoyi banje tumeze neza kacumva nibaza yuko shani harakenewe sensibilisation kandi n'ikibabaje ariko jega nikita again and again abo bantu n'ababigira nukubirenza ku uruhu rw'amazi dans le sens genre ndasabye shanta cuba ntupfa ari kamwe and so on alors que alcool de base nimbi de base nimbi siko après rero uyinyoye imwe ariko uzi ufise deje ufise inda ushtangura ku ikintu ngiranwe amazi ni meza aya mata ntiyapfuye izi nyama ziyatetse neza urumva hama alcool yinyoye icupa ya mbere peut-être uranyotewe urakumbura urapfuye ariko konwa imwe ukaciyongera comme si umva kuremerewe nibaza yuko uvuga ngo ntaco ariko deep down ubuzi yuko atari vyiza gusa uvuga ngo naco nzobasha ngo ndotungwa n'Imana bane bimwe twiremesha abarundi n'abandi baba mais au fond tu sais naguye mwitabi umuntu abantu banywa itabi byanditse ko kwitabi ko yes baragushirira ko nibinuze yuko sanga abantu bari kwazinwa kandi azi yuko uwo ni bibi akanwa ipake ya mbere ya kabiri arazi umuntu bari guhamba na cancer ya pumo bati agumarinwa urumva naho rero tuvuga dependance niyo dependance reka ndakugaruke ko kera ugira ngo tusure tuguhe n'umwanya munini ya cyane utubwire wewe uri kura tubwira ko utakuriye ngaha uba muri communauté iri sensibiliser sensibiliser iri na civiliser ibi baraza amadanje cyane kuri ibi bintu barabizi hanyuma ikindi naco biraherekezwa n'amalwa biraherekezwa kuko turafise sinzi naho nyene ko no yita culture turafise ukuntu itegeko ryo ikintu cyose kitabaye itegeko umenga ntitwogikurikiza gutwara wanyoye inzoga ntibizopfa bihavuye ke atakintu na kimwe kizobihana mu gihugu kibanye cy'u Rwanda barabihana umuntu ushobora kuja kwivura wanyoye inzoga ni ukuvuga ngo wanyoye inzoga ukaja kwivura urafungwa malgré ivyo barabandanya bazinywa kandi batwara cyo bibaza rero ngaha natwe takintu na kimwe ntaco nta ngorane uzohura nayo wanyoye ubwo rero abantu bako baradukurikirana rero baravuga ati wowe shaho uri kuravuga ibintu twumva tutaraja za Canada tutaraja hanze baravuga bati ni muronka opportunité ni muronka occasion zo kunywa izo nzoga nkuko vyoroshe ngaha ngo kwicara mu bubare birabazimba Anjo gito peut-être mubifata nka luxe ngo vous préférez kuzigura mukazinywera mu nzu ubwo bako baradukurikirana niko baravuga ati canka aba bantu ni kwa kundi nyene kubura ingene babikonsoma ni kwa kundi nyene kubura ingene uduhe itandukaniro tureke kuja kuguma hanze tuje rero ayiwacu tugume ngaho ayiwacu utubwire ayo ama FN fast utubwire mbega ziba ama FM abijyari mbega umuntu aba dependant ryari aba mu alcoolique ryari mbega umuntu wese yanywa mu alcoolique mbega umuntu wese yanywa mu dependant bimeze gute kugira ngo umuntu wese aradukurikirana nawe nyine yigarura ati naho ntazobona police je kunyiruka kimbuza quand même ndafise nzoba ndiko ndakora ndafingorane c'est très bien nivyo ahubwo umuntu ahere kuri ico kintu uvuze ca hariya ibintu vy'amalwa bigenda gute c'est vrai ntushobora gutwara kuko utwaye wanyoye iyo ni birahanwa nyene dans le code criminel urumva urafungwa barakwaka permis
nta ushobora kutazusubira gutwara mu buzima bwawe bakakora umuduga donc biraba ibintu birebire cyane donc nk'iyo bishikiye nk'umuntu peut-être nka père de famille canke nk'umuntu nyine aba afise ico aba ari kararondera mu buzima biramwafecta cyane voilà donc ivyo vyonyene kuba umuntu yoronka amalwa nk'ayo ashobora gurenforcer uko kuvuga ati nimureke kunywa mwatwa ahubwo bice binampana naka anecdote hariho kera narumva genre nk'iyo nk'aba oncle usanga basohotse n'ibiki banyoye n'ibiki bagaca batwara imiduga nyene aba mama bacu barakunda kuvuga ngo yo ngo reka shango ni imana y'imborerwa nyene batwara genre nk'ivyo bintu birangaruka bavuga none est-ce que ivyo réellement ni vyiza kuvuga est-ce que ibintu nk'umwana ariko arumva ivyo bintu est-ce que niyokura avuga ati hari imana y'imana tureka niwe ati na papa none araza yabone wari katembagara imodoka n'itara kenshi bakunda kuvuga ngo umuntu yanyoye zigana atwara neza ngo ari maso mane yanje ivyo ni too much like bira conditiona umwana akiri muto amajambo aramukonditiona mu mutwe voilà kuko harya umwana aba ari kara tora utuntu duto muri environnement yiwe azokura aca normaliza donc araba conditionné donc déjà utanguriye ngaho abana barahahonera cyane abana baca bakura nabi nuko ahubwo bitanahera nuko usanga mu ma generation yacu mama wawe yaranywa papa we yaranywa mama we yaraboregwa nawe uranywa nawe uraboregwa nawe uri kuvugisha umwana wawe nawe azonywa nawe aboregwe urumva bice biguma bibandanya uko kubera twese umwe tuvuga na mama yaranywa none mama siwe yampaye akakayeri ndibungenze nawe yarakanyoye afise inda nawe yaramvyaye kandi ndabayeho neza reka nanje ndakanye donc ibintu nk'ivyo ahubwo nivyo dukwiye kuza turashimikira ko cane genre kuko nivyo bicrée iyo dépendance kandi utari na aware udatahura udafise na conscience yo kuvuga ibi bintu réellement ndiko ndagira est-ce que nta effet bifise kuri je nyuma yawe uriko uranavuga n'ibintu vya umva ngo urafata kamwe ugafata kandi ugafata kandi mugabo kenshi iyo turiko turanywa niduha n'umwanya w'izo nzoga ngo zishike ngo actually zigira ico zitumarira aho mu mubiri so tuyinywe hamisohoke hama tunyide hamisohoke nta mwanya duha umubiri wacu igeze ngaha guhenda ngo nzanira kandi urabona ko kutamenya none twoyirika gute jewe ndibuka niga muri 11e année en secondaire musanzwe umwigisha wa biologie entre temps c'est background muri biochimie umwigisha wa biologie wacu yaratubwiye ngo baratwigisha ingene ukonsoma comment est-ce que ukonsoma inzoga bigaje inzoga zifata umwanya ungana gute kugira zibe metabolize mu mubiri yaratubwiye yuko un verre de bière canke une petite bouteille itegerezwa kuba accompagné n'amazi abiri équivalent même volume 2 fois donc unyoye kamwe unyoye iverre ya alcool y'inzoga ego ucuteze kunywa amazi kabiri voilà kugira ngo iyo volume ya alcool ishobore kuba metabolize kandi isohoka ibediriwe jana voilà kugira ngo batabaranga urumva le but ariko muvyumve ariko aho nyene ugeze ngaho nyene hari aba ino mu Burundi utangura kunywa amazi bayakwandikiye kwa muganga ari ukabari ugeze nko kuya je ne sais pas zakwishe kandi rero baca batura nk'agakinju gatoya niko banwa dusma cyangwa bakanywa akafise gazi tugeze opetiance akundi urumva opetiance rero nk'ubu unye urumvise umuntu yava ni biochimie uyunye urumva numuhinga kimwe inzoga ntizinganya intuze d'alcool ntizinganya ari zisabikiri kandi ntituvuze ngo yama whisky za nzoga zikaze ntituvuze za 40% atuko tuvuga 6% volume za 6% volume za 7% 5% ego donc volume ntoya cyane donc tugiye mu whisky hoho ivyo nibiti voilà mugabo et puis c'est pas kuvuga ngo umuntu ngo abafise expertise ahubwo turabe no muri education umuntu aronka umva nkako nakantu kangumyemo mfise nka saison umva ivyo navyumvise mfise nka saison ntaranatangura no kunywa umva hageze ko nangura kunywa
byangumye mu mutwe je n'abagenzi banje bashobora kunda kumbwira ngo uyu ngunywa amazi menshi mu mwanya wose cuko turasangira ukanywa amazi nyine iraboneka vrema oya mugabo nyine birakuguma mu mutwe ko gumuvuga izi nzoga ndiko ndanywa ni nyinshi reka slowing and down ndabe yuko nshobora gukora umubiri uraruhaje umuntu ari karanywa inzoga ariko maze ko n'abantu banywa inzoga nyinshi usanga umubiri usigaye mengo barabungwa amazi arakwidrata kuko inzoga ziba ziriko zirakudesidrata cane zirakura amazi mu mubiri wawe kandi dukozwe n'amazi musanze reka tukiri ngaho nyene Keila wewe urumva ukura tubwira ingene vyategeza kugenda ariko nagenda kwibutse gato ko muri culture yacu naho umuntu anywa kugira aburegwe akorera ngene mvugisha akorera yewe rusubye goni yewe ndafise abagenzi umuntu anywa kugira aboregwe ndafise niko bameze ndafise abagenzi avuze ngo wewe ngo ndaboregwe ngo ndamubwiye ngo none arakunywa kubera oya chake warutwara amazi tukazwa gusamburira uko zitamfata ngo duhindure ngo basa ngo jo naranyoye ngo ziraha kumfata kwizwa ngamara nononye bashamwe nononye ngo naranyoye baje tukutsaye kandi utwana kwa dukirikira tugitangura tutaraza ngaha kuri plateau yavuze ibintu twese dutwingira rimwe acabwe ngo murana bitwe ngo gaje ibyo birashoka nero nyine bimenya umva ibyo bintu ino Burundi uko digitayivutse uragiye kunywa inzoga turaduze ruguru muri ya mbere ukaruna ibintu zikanyiziki ngo inzoga za ruguru nizifata kubera cyo rukuratera ngo dutera amashoti bazi kuzaze kufatira wiyice ngo mpaka Nikita wabajije ngo mbega ngo alcoolisme ngo ibango ryayo alcoolisme niyo mentalite ufise ukuteza kuboregwa yukumva yuko uteza kuboregwa ahubwo tuje mu gituma kwe kushaka kuboregwa sincèrement ni giki kigutuma uba sous l'effet de l'alcool hamwe wavuze mu kirundi ngo abarizo zigutwara réellement wewe kubera ko udashaka kugira amakapasite yo kwitwara mu bintu uyu munsi ndashaka kuboregwa umuntu akava muri ndozo ngiyomejera zibakere kama amahezo batanga abandi amahezo bakuva ku bagenzi nuko okay byuseriye bana kujya buze mu Bushinwa ngo abantu barusha no mu Burundi turaruha sometimes oya uyu yavuze ko ntibakora ngaha agora ngo nemusi muri mu kabare ngo mardi ngo mercredi ngo jeudi weekend ngaha shitangura mardi mercredi gushika dimanche tudugi bugara ariko rero umvirize abarundi uko ivuze bara nabo bafisa amahezo yabo tureka amamanza ngo guca ku mazi kwibarutsa anniversaire iki twerukana kera hariho n'ibyo byo kuruhanye carrément mvugisha useriye hari abantu banwa inzoga nyinshi ko ravuga ngo hewe ubuzima tubayemo stress nanana chaka kwikura muri stress but évidemment ni ibintu n'amahezo wiha ku nguvu I mean uri kuri justifier parce que excuse zitafashe kuko unyoye izo nzoga iyo stress peut-être yambiza kugabanuka gatoya irapoje hano kwindire gutya fwade ahubwo kubera peut-être uzucuka ati naye mahera waronka amakeya kuravuga ngo aya mahera atona yarundire ana yarindiriri reka je kwiyakura kwanze umva rero ugaba ingodo gasanga wakatamaza ubukena nikabutera ngo nuzogenda kubaka inzu mugasike buye nta modoka ya 200,000 girugure twagiye ariko malheureusement again twabitwenga ariko abantu fete babirenza kuri uwo amazi kwa barabizi neza yuko izo ngwani nziya zihera kandi buke ugasanga ndaza 100,000 wari ufise nta n'urukuto ukanya ubunoti bwa 2000 agusubije mwide ugaruka ni sasi ya kabiri kuko zangorane wagiye kuvuga ngo ugiye kunwaya avec l'alcool nawe zagiye ugiye mu yindi ngorane
yuko peut-être usaga sibe ugira ufe wumva ugira ufe ufise ideni mu kabari batagutelefona ngo nare bossi ngo haraga facture ka 85000 wagiye utarisha kubera ngo ntaco ngo ugenda kunywa abantu menyereye bakuzi kandi nabo barazi business ntibaza kwima inzoga uko barazi yuko uzogaruka kandi ati imbere yuko uri izindi banzo riheza zindi urumva c'est triste ariko umve yuko turiha je kugira turiha amarezo ati je numva ndushe ndakumbuye abagenzi kamanye kuduheruka gusangira kera abasha mugabo urumva ko nabo bazidandaza baraza aho bagufatira donc nabo nyine barazi yuko wewe uri umudependant wowe ufise ama tendance alcoolique wowe wamangaha wamurikura konsoma wamurikura uraboregwa umwanya wose uzogaruka reka tuguhe iryo deni uraza abantu babita alcoolique no mu Burundi sometimes babandi mu gitondo avyuka avuga ngo parce que bariho none ubyutse saa 3 ajugumiye oya aruko areka kujugumira aruko anyoye acamera neza nibo rero ngaha anye twita twubona menga yarengeje wa ndetse atangura 17h 16h gushika minuit uvuga ngo none ngo yarasohotse mugabo murababonera kuko tugiye no mu ma effet secondaire canke effet à long terme uwo oye abariko yexiba juste ama conséquence y'inzoga yanyoye mu buzima bwiwe mugabo hariho abarinda bitaba imana bishwe n'ingwara zatewe n'izo nzoga banywa batigeze bajugumira turabura aba oncle benshi abatante benshi kubera inzoga mugani tubivuga yes tunabimenya turabizi urabizi none umuntu uvyuka danku guco woye ngo agwaye diabete wavukana ngo agwaye diabete undi ngo agwaye diabete guco baca bavuga ko biri hereditaire gute ngo ivuye ngo umuryango sekuru ko n'umwana avukiye ku bavyeyi batigeze bagwara diabete nawe nyashaka kugwara diabete cyama cirrhose voilà donc hari ibintu byinshi genre ubona mu miryango ubona mu bagenzi mugabo kwiki tutabivuga mbega kwiko wumva ngo twe ngo muri famille ngo bose ngo bagwaye diabete kubera iki genre divye nukuri ikintu kiri tellement profond cyane kiri profond kubera ça mal iri enraciné mu miryango yacu mu kibano cacu ku buryo kugira ubirandure ubane namutangura kugira bukwe kuko ngo iyi ni en premier pas kandi nubura umuntu ikorako nimvira kare uko avuga ibintu by'abantu bafite inda n'ibikini biki hanze urazi ko bagira utuntu twa 18 ans bagakata bagashira ko n'umugore afisinda bakamugira gutya namwe ndabona mu karere bagira akarongo ko mugabo afisinda nowhere nta na hamwe oya uramusanga yiteretse icupa rya 20 kariko kajya ego nibyo icupa riko urumva biri tellement ancré que na nikita bivuze ati n'abaganga bashobora gukarira umugore kuko ngo umviza rero warumwe inzoga hagarika inzoga nemena abagore tuhagarika inzoga ushobora guta ibiro ugati yo ndagiye kuri regime n'ibikini naho nyene aca hindura ngo reka nze ndagira ka whisky ngo bière nivyimushe ngo bijyane vire nivyimbishida numvise ngo tequila nabwo niyo ngo yondesha ego reka nibayinywa reka nibahindukirireyo urumva c'est triste nukuri naho two turatwenga birateye ubwoba kubera urasanga je aho binterera ubwoba sahandi abakuze yego turazima kandi bebe ariko nye turakuze tubigira tubizi kandi ni twapfa turadupfa bikora nibigira nkana ikimbabaza jeyo ni abana batoya umwana mutoya wa 3 ans 4 ans kutwana tubadu abonye umuvyeyi kwa nukintu naho yoba ari whisky ya 60% ashaka kunwako wewe ukuze ni wewe utegezwa kumwankira but kandi uramwankira of course uri kwa nka liqueur cyangwa umuvinyo n'ibikini biki même muri mentalité yacu mengo la bière ni c'est pas inoffensif bariko barabagotomeza wamuretse basi ndi kwa mugotomeza ngo kunguvu ngo wamugize gutya wamuretse afashe kirahuri gutya wamuretse afashe gutya certes ubu bifita mengani uko bibona barabinabiposta ego shamwana ego kandi ku rubanza twagiyemwo abana bari imbere bari kwa kuganduka bari kwa ruguki utwana dutonye tumwe tudashika n'amaguru hasi
okay bari bakuze atkumwe arafise 8 ans undi afise 12 ans babateretse amaboko imbere ni kitu rubanza c'est pas ngo muhira bimwe ngo umwana ngo mureke azoke none ona bari imbere bari kuganduka ku muvyeyi hamwe bazana gutya babashize amaboko imbere avuga mama ngo nacu umuzi wabo uraziga Dacia bari bagandutse kuri se donc rero umva urazi hari ikintu kimwe hari umuntu umwe yigeze kumbwira ati hari ibintu tugira twibaza ngo n'ubusirimu ego ubusirimu ugatewa karuta ubusirimu bwa vrai yego bukaburengera hajye bo babona umenga kuba cool ego ngo twego ngo twego niko mumeze mu muryango wacu ni siko mumeze murasara yego ni ngwara donc rero hajye umuntu umubwije ukuri ni gakare tugira frontal makubwira nikita umwana uri kuri inzoga ni bibi uri kuramwica hama twakora kubwira ati uri kuramwica zimuhe wabivuze basi kamusigaremwo basi gaske kamutravana naca yihagara akavuga ati none so wanje sitamuze shaka tumayindinga amabeze mugabo kazomuguma kuva rero twege mu Burundi twishwe no kutavuka urabona ibintu bavuga ati okay kandi nitwigira aba hypocrite kwera jabo bose nabonye ariko baranyutse tuyeri twicaranye navyo wababwiye urundi kazi nawe uri mu bushinugu n'umundi kazi kandi ko twarezwe turegwa n'indero imwe yo kuvuga ngo ntiwaduka ngo werurire umuntu rero navuga ati imana ibiguhaye ukaba ufise iyo personnalité yo kuvuga ikintu frontalement gutyo nyuga ati hewo ya je regrette ibintu ya niba ni imana ibaguhaye kuko siko barundi twarezwe et c'est triste kuko ni ibintu byinshi tubona tugahumiriza kandi iyo twavuga tuti ariko franchement oya barengeye mugabo reka ndababazi none basi ndabamete en contexte un peu jewe uwa mbere twaricaranye hanyuma aduserva umuvinyu twe à la base twe twananse kunywa kubera il était 14h genre uwo muvinyu ngombanywe ugomba ushuhishe wonyene ntavyo nawura mugabo voilà il insistait amacutumya okay ntaco tuzaniye ku kikanye tuvange no muvinyu ni bon on va tugler un peu seulement amana wani yarakiri ngaho mugaye cyashika donc mind you ari bunge siko hanyuma acavuga like wewe bon arabanza risukira gakoka hamace ndamubwira nti tugire sawa atavuga ngo mugabo ngo jisi ndiko ndanje ndamubwira ntoya ni we nunywa deja ufise akanove kacu munda acavuga ngo kubera iki ntonywa ngo kubera iki ntonywa genre tije ugira unyicira ibintu ndaganda bivuze genre ndavuze la raison pour laquelle genre kwe kuramariza pourquoi on est mugabo urumva plus tard aca risukira tugira akaver kamwe twese hanyuma turagumana pour la soirée kandi nyine acarabandanya après ndavuga turagenda no nguma ndi umva sinabitahura nundi araza nawe nyine clairement yari mungenzi nawe arabandaniriza umutontino wacu adukurira cane kwanza sini umutontino ni mu grand-mère kuko ni umutonto wa papa araza akabari bababwira ati nawe timuzanira ahubwo agashushe voilà ni bimwe navuga ni bimwe navuga nuwo abarusumba ariko araba iyo babwira peut-être hari abamama bakuze mu muryango avuze ikintu rimwe ati oya wahejeje iyo babwira ati oya ati mwe mwahejeje ahubwo abashaka ijya mu abashaka asubire yongere akamudi nyene babandanye baryoheye muga naho bipfira ntatevye genre umva mwe muvuga muti n'abaganga bazi ivyo bazi bizi ivyo bize bon sinzi ko on doit remettre en question naho nyene education abo ko navyo nyene nivyo voilà dutegeza imbere yo kuba texte nayisomye ahantu ngo umuganga umupatiri imbere yo kuba patiri yavukiye mu muryango wa papa na mama yabonye se vyagira umuganga avuye gukura itaburiya hari ibintu biri gutya mais c'est triste kubera ni bake babikubwira vraiment ati kuva uno munsi urahagaritse inzoga si inzoga gusa le café hariho n'amafruit amwe kenshi ashobora kuba toxique mu mubiri wawe umuganga akwiye kubikubwira barakubwira ati wowe niba hari ibintu bigutera ama allergie ntubikonsome kuko uwo mwana nawe ashobora kuba ni wowe umugaburira voilà donc wowe ntiwishire mu ma situation ashobora kuba néfaste kuri wewe ko rufite undi muntu adependa kuri wewe donc hari sinzoga abagynecologue bakabivuga vraiment ndetse abagynecologue bakabivuga ariko malheureusement ngira ntibabitsindagira bakubwira ati
nyine bivuga ati wowe rero urarabe ucugabanya cafe nimbi ni gute repertage nyine doucement ariko nkaho yo kubwira ko kuba ugiye muri nani eko cafe gati utiza kuza examen nayo utiza kugira ikiri biki ntusuye kumwe imiti ana nk'ubunye nyene batwanyira kumwe imiti ufise inda naho ugira ufe ati ndagwegige ndagati ati mu muti uyu muti nawe tuguha kwera ufise inda uba kugira umuti wana saka nizo nyene navuga ko umuntu abishira mu mutwe nta muti wonye nta ufata wowe wenyene kugira ngo ufate umuti uragiza kamaleza gasanzwe umuti uwiyumviriye ubanza kuja gusoma reka mbanze umuganga alors que avant uhituma alcool umengana ibisanzwe alors que il est pire que iyo miti hari igihe usanga nyene niyo miti atana byinshi yo kugirira mugabo donc okay fira Keila rero watubwiye nakubajije ati nijya umuntu aba dependant nijya umuntu aba alcoolique wabivuze ati ubu mu alcoolique uri mu alcoolique déjà mu gihe wumva wonywe ya mbere ntuyirindire ukanywa kabiri finalement cyane amasaha utanguriye kumwera ko nyabunya tusanze twese tuza gusanga nta muntu atari mu alcoolique ni bake cyane bake gose hanyuma none ni ryari alcool iba nyinshi iba too much consommation yayo parce que urumva twumvikane ntitwaje kuvuga ngo guhagarika parce que harama ama bienfait amwe abantu bavuga ngo certaines bières zashaka kugira ntuzeye ari imwe ari ego ntaci kugira hari ama norme rega baravuga yuko une femme ne devrait pas consommer plus d'un verre un homme 2 verres et 2 vins donc ayo nama norme par jour ntukwiye kurenza kara uri kamwe ariko twege tushake tureke guhagarara cyane no kuri kuko tuje ku mabière consommer hano iwaje yes tuje ku mabière urumva rero twaje kuvuga ngo hagarika ngo tuje gutanga itegeko ngo wengo hareka oya ariko peut-être ni biba too much umaze kukonsoma izingana gute maybe hanyuma acha tubwira nayo ma effet muri rusange kuko ntitugume tuvuga ngo kuca umwana iki ntibungenze wewe ubwawe kuri kazoza yawe kuri kazoza y'abana bawe kuri kazoza ya ekonomi y'umuryango kuko twavuze umuntu aranywa wanashaka gasaba ideni wanashaka akakubwira ewe ngaho iwacu barakubwira nta 100,000 ngaho wumva iyo 100,000 niyo kugira mu yanjye aha nyene tutagusubiza ejo haro n'ibintu abantu bakunda kwidoga ngo jewe ndashobora kuba nkenye ngo mbwa kumva ngo umugenzi arantoye mu kabari kunywa inzoga ngo aho kumubwira ati akira akadimi ejo uzosumira umuryango umusavye amahera nikita imparasyo ya pera ntashobora ngo nje kukugurira inzoga ivyo bimenga biri normal right donc ama effet donc déjà twavuze ku bintu by'aba père de famille aba mama bo mu famille usanga bakonsoma cyane biragira intambamyi ku ma situation financière nko kumeje kubivuga genre nakabura ration nakabura icagaburira umwana donc ico ni kintu cyambere hanyuma usi kubana abana mu muri ko murarera kubera ivyo bintu mu muri ko murabereka navyo birabagira ko ama conséquences menshi bagacerere bagwabira voilà ugasanga umwana peut-être akuze ari distant n'umuvyeyi kuko hajya mwe muvuga ngo mbega ngo alcool nyinshi ngo ni yahe je n'ukuri sinzi ko nshobora kubibabwira kuko je kuri jewe umuntu amaze gutangura kunywa ata intervalle irimwo entre umwanya ny'ikeri cambere n'umwanya nyamaze kugira gisohoke n'icakabiri aho deja uburi kurasurmena umubiri wawe umubiri wawe ntubukiri kura metaboliza ivyo uri kuranywa mu mwanya ukeneye donc harageraho nyene ama byproducts yiyo alcool uri kuranywa yuzura amaraso yawe yose akaba ariho ucuborerwa akaba ariho ucutangura gufata peut-être ama décisions utofashe uri sober uri lucide hanyuma umva bikakurenga izo nizo nzoga nyinshi mugabo aussi fréquence udinywa ko umva umuntu anywa imisi yose quelque part psychologiquement arahinduka environnement yiwe urashobora gurealiza yuko uyu muntu ameze gutya borewe ameze gutya ari lucide peut-être
tellement aranywa imisi yose yuko ntuzokwigira unamubona ari lucide ahubwo umuzaborewe gusa donc imagine un peu nk'ibintu biba mu mutwe w'umwana yamabona umuvyeyi waborewe. Est-ce que tu comprends? Kuko ngaha aye ndabona yuko genre n'abavyeyi ntimuba muri kumwe cane, abavyeyi barakora, abavyeyi bari muri ibi batari ku kazi bari mu kabare, donc umwana peut-être arashobora kuba atabona umuvyeyi autant mugabo hariya nko mu mahanga mubonana n'umuvyeyi wawe et puis abakozi bahari ntabayanaki voilà afise rero ayo ma tendance yiwe yaborewe peut-être ashobora kuba violent, peut-être ashobora kuba agressif, peut-être ashobora kuba umuntu ari happy cane ugasanga ibintu byose azobikwemerera yaborewe umva nivyo uzi vyonyene umva mama wamukunda yaborewe amapromesse atigeze ashikana mu buzima voilà wewe rero nk'umwana akiri muto urakura ugasanga nta confiance ugirira abantu ugasanga biragufata umwanya kugira ngo wemere ikintu umuntu akubwiye ugasanga biragufata umwanya kugira wemere ko n'ikintu uzogikora kuko wamurindiriye wa mu papa wa mama wawe niyo aba lucide azokubwira ati ivyo je ntavyo nigeze nemera voilà donc hari ibintu vyinshi surtout iyo uri umwana ukuriramo ugasanga birakugiza uwundi muntu utari kuba voilà donc aha tushobora kuvuga yuko ari amaniveau donc tellement vyarabaye normal yuko ni muna réaliser abana ico muri ko murabakora kandi ikindi naco nibaza nuko abana abavyeyi bihumuriza bavuga ati naho umwana ari muto ntaramenya ubwenge ngo abone bimukoreko alors que non en fait agumana mutoya atariko aranavuga amajambo menshi n'ibikini niho arabika cyane afite ama souvenir azomugumamwo agatinda afite souvenir afite 4 ans 5 ans 6 ans niho bika kuko umuntu akuze afite peut-être na esprit yo kudissocier ibintu ati you know ibi ni bibi ni byiza ariko umwana ayifata uko nyene arabashoka ntabona umuvyeyi cyangwa umuvyeyi waguma borewe cyangwa ndazi bizoguma bimuhindura unuze wovuga ngo ngo ni gato naje namuzaniye ikijuwe it's okay peu importe ko nanyoye ibiyeri bingana gutya ugasanga natwo turabibanaliza ngo none siporo umwana mutoya ntumenya ibintu by'abagumye ahubwo ntanabona abavyeyi hari ico naco ngira ngo yabivuze kutababona karema ati abarihe baba mu kabandi ndabona atashe asanze umwana yajyanye mu gitondo azindukiye ku kazi umukozi namutwe ku ishuri ngende gasanga iminsi 3 iraheze utabonye umwana ivyo vyonyene nibaza ko biba ari n'ikiganiro kindi vyonyene umwana akura atabona umuvyeyi umwana akura avuga ngo jungu twabanye na papa nkwije nka 11 nka 12 niho wabonye umuvyeyi naho nyene kwera peut-être umwagiye kuba nkandi hantu hatuma umuvyeyi uteza kumubona atagifise bwa bdenze kuja mu kabari umwanya voilà donc hari abantu ndafise umugenzi yigeze kumbwira ikintu kandi carankoze ko cane yavuze ngo erega ngo mu Barundi ngo urashobora kubura umuvyeyi umufise wow so deep hari ibintu tellement mu mico yacu tudarealiza tuva ku nzoga tuva kuri absence izo nzoga zizana mu bavyeyi n'abana tuva ku kungene bishobora kuzana ama effet psychologique kuri abo bazinywa kuri abo baba bari muri environnement yabo bazinywa kandi rero ni yakura zoga vyanje ngo nese nakuze ngo papa atari hari n'ibiki nawe ntaza kwitaho umwana ngo uriko urafyina kandi nako nibaza ko kari pire gusumba hariho abari conscient ko iyo absence ibaho audio rero yuko baba absent il préfère kutwara abo bana muri ubwo bubasha tukagenda twese akamuvevetana akamuborerwa na bari kuko muri boîte ko amaboîte amwe amusanga hari imwe abana ko ari guka bijya bintu birangwaza mu mutwe n'ikitego urumva ukazona ugana muri kuruka mu kabare ukaraba ato minuit samna umwana ko koriki kasanga umwana akamugira urabizi hariho ahantu batemera ubare batemerera abana mugasingo mu bisanzwe les boîtes de nuit akabare ko se kugurura au-delà de 10 heures gakwiye kutemera abana mu Burundi asigara ubare bwinshi habari ama piste de danse and then abavyeyi bamwe bacana umengo sindamutwaye muri boîte reka yacu gikura karaoke genre umuziki wakubise urumva kubera abona ati nari kuba ndekonye namutwara handi hari amatara y'amabara abona abantu bambaye presque nu mugabo alors c'est la même chose
c'est la même chose quelque part vrai c'est la même chose muga biri c'est intéressant kuko twe twazananye na mutoya wacu afite 10 ans ni mugabo yavukiye hariya uwo mutoya wacu ndabwiye yuko ana ntaragera amasaha araraba agaca avuga ati on rentre nta bintu vyango non jewe ntegeza kuja kuryama aya masasa yiwanje il y a trop de musique c'est trop bruyant naco ndiko ndakora abantu baraborewe arabibona kandi donc imagine un peu à 10 ans arabona ati aba bantu baraborewe bose itisaha ça c'est ni nka saa tatu nzo navuga hakenewe cyane cyane sensibilisation kugira ngo kwanza mentalite zihinduke kuko biragoye ngaha kubwira umugabo serugo kumwumvisha ngo wotaha kugira ngo ube present ku bana bawe avuga ngo nta kubona muri culture yacu umugabo nuja kunywa hamagataha mu rugo ukamugururira ukambuka muri maso kugira ngo ntaze kukubura yego ahubwo rero nk'ubonye mubwira nk'ujyanye abagore bari mu karavuga ngo none wewe abana bakoze amaduvu ari kukuratera induru wasabinga nta kugira ubwira umugabo ngo none ngo abana wabo je ndafise umugenzi naho bivuga umutipe ndagiye ndakumbuye kuri abana ngiye kuri abana batararyama nikita ukuntu bamuraba we nibiki wabo umva baramutwenga ushiko yisigura bashigera usanga ari malaleze umenga niwe akoze ibitakogwa kuri yaraba malaleze ukabibona yuko ariko ari enerva ibiki navuga none ko kwisigura man mugabo abagabo genda wigire nibaka bigere ko bariko ariko malheureusement kubera bacha muri community y'abagenzi b'abagabo bacha babatreta de tous les noms uri kanyange canke niki ni bibi rero ahubwo big up kuba papa bose vraiment bari présent mu bana babo ni ibintu byo kubacana kubera nk'ubu ntavyubona jamais ni gake hemwe imvura iri kwirasara reka tumere nk'abagira aga conclusion gira nibihere tutumvikana tuguhe conclusion ugenda uhaye abantu bakatwumviriza ego jewe no vuga kwanza yuko bon turabasavye ibintu nitubizire kandi mu kirundi bavuga ngo uja gukira ingwara ngo arayirate donc juste tubivuge hama bihagarike kuba normaliser tureke kubanaliza ama consommation ari excessive y'inzoga kandi tugerageze basi dupreniye conscience uvuge okay none basi izi nzoga ndiko ndanywa hari ciza ziriko zirankorera hari ciza zinzanira basi muri jewe mu muryango tusa donc juste tubivuge bijaho tubiyage ko twese genre c'est ça un début ego voilà naje mu guhera ushaka ko gatoyi ngira ngo atanga umuco kuko hajya akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bwenze aramaze yarabaye Canada aba muri Chine n'abantu bugurutse kudusumvye kandi ikintu cyose gifise debut gifise intango hanyuma ngaho iwacu ibi bintu biri mu mizi kure cyane gose kure cyane munsi ya napfati kuko urazi ko ikintu kugira ngo kigire barandurana n'imizi mugabo uyo muzi wacu uri kure gose ni igiki cokogwa zotangurira kuri bande kuko ukiri kuravuga ama inquiétude yawe wavuze uti urabona umupolisi aguhagaritse wewe uri ushobora kuba uri kuranywa mugo nawe aje kukuvugisha afise umufuke ucuvuga uti wavuze uti biranshoka bizotangurira kurinde kuko nimba hategeza kubaho debut nimba bitangurira ku mujejwe umutekano nimba bitangurira mu muryango hasi bitangurire he bigende gute utwugurure uri karaturaba umuvyeyi yaturavye peut-être umunye yavuze ati kumbe ndatabana banje kumbe sihondi kumbe abana banje ntibanzi ndapfuye nkiri muzima urumva ça c'est une très bonne question nibaza yuko déjà twamaze no gukora ku bintu by'abaganga umuganga n'umuntu afite ubumenyi bwinshi cyane buruta peut-être n'ivyo twebwe tuba tuzi donc nk'umuganga wenyene kuko nibaza yuko ushaka no guhindura ama generation uhera ku bakenyezi baba bibungenze donc déjà umuntu afatiye kuri aho déjà akavuga ati umuganga wese abona yuko ariko arakira abadamu bashobora kuba baja mu kabari bakanywa
deja banza babwira ati no ibyo mubihagarike ntagire usura kunywa ibi by'ububare butanga inzoga ku bana ku bakenyezi bibungenze bihagarare genre que n'umuntu abonye n'umwana ari mu kabari ahubwo agenda abwira ababyeyi bati ajewe sinshobora kwicara ngaha uyu mwana araha uyu mwana ibintu uri kuramuha si byiwe urumva donc ku muntu wese kwanza abanza afata iyo responsabilité yo kuvuga ati bon dutahure twese yuko ibintu sivyo wowe urashobora gukonsoma nk'umuntu ari responsable nk'umuntu ari majeur ugakonsoma de façon responsable mugabo ujya kiri muto ujya tajwi afise dutegerezwa kumuproteja twebwe nyene en tant que société ni nta handi vraiment mbona vyohera bajya nabo bari mu buzi bakanywa sinzi nibaze yuko kaba batwara nabo nyene bobanza bakaziheba nibaze ko ari ibintu biri ko wavuze neza wabanza baziheba ngo batisangira urumva sawa nibaza yuko mwavyumvise aravuze ikintu umwe atanguye kuva kuri responsable umwe individuellement hama acagenda kubicisha muri fonction afise canke mu responsabilité afise uri umuvyeyi uri responsable de tes enfants uri umuganga uri responsable y'aba patient baza kukuraba uri umuntu afise amategeko uri responsable y'abutwara donc bimaze kujamo ucunabishira mu ngiro mu buzima bwa misi yose mu vyukora tout ça natwe banyagihugu bato yavuze akantu tuvange n'amazi ntitwajya kuvuga ngo tuhagarike inzoga ariko tudiriye nawe bishobora murahagarika ego kuko urumva birashoboka ntucumva umva ntiwokwicwa no kutanywa inzoga uzokwicwa no kunywa no kuzinywa donc rero caguramo kimwe ariko franchement tuvyumve je navuze ibinkora ko cyane n'abana ikiganiro tukirabwa n'abamama benshi ego ndakubwira nukuri vyikoze zinwe basa ari kurege guhumwana canke ubonye bari kwazimuha umwana wavuga ati aje umwana wanje muha abandi baca bamaramara n'abandi bareke hari umugenzi yambariye ko bijya abantu babana mu rupangu yambariye ko umwana wiwe bigeze kumutahana bamuboreje angana gute yarafite 3 ans yo ego nungana buto umuntu warimo kaba kagiye aho twoca duheza kwe nani umwana wanje bamuboreshe usanga ariko ararira n'umutsi uzo no bebe buriko ararira n'umutsinga anye kagasa kweri n'ukuri donc tubifate minenegwe tuvuge yuko umuntu abibonye tushoye kuvuga ati hewe ariko oyaye mu bugwaneza muri yandero twahabwa ariko uvugisha ukuri ukabisubiramo oyaye si vyiza simaka ngo werure ngo uvuge washiwe ngo ya nawe rero vuga uti oya ariko sivyo niho uri umwana umubwira ikintu utamukubise ariko amubwira kumva niwe umuntu akuze hari abantu bagikenerwa kuregwa kujya urera umwana donc rero twovuga nitwohetse kuko alcool ifise ama effet néfaste afise ama conséquences sociales twavyumvise économique financière ugasanga amara kuriranye n'ukuri kubera ufite amadeni mu bubare ndumva turabizi umvase n'ibintu ngo nikinyegeza urafite amadeni hajya na hajya kuri wakurikiye ikirori n'ikiniki rero basi katujemo basha kadutume twiyumvira ibisiga ngo tugaduhe ibintu ariko nyamba deja wahaye espace mu mutwe wawe kugira uvyumvire ko ni intango iri interest nuko rero ego nibaza ko byinshi byavuzwe kandi nibaza ko twese nkuko natangaye ndabivuga twese turiga nk'ubunya hari ibintu byinshi twumvise twumva ko byakwera ntituzi ntabyo tuzi ariko nkuko desa bivuze birakunda kuheba mugabe bidakunze naho menya ingene uvyitwaramo ushobora kuba umuvyeyi yonsa benshi baravuga ngo unywa kayeri ngo uraronka amaberebere mugabo ayo maberebere urumva ko ariko yica umwana yitwa ko ari ingaburo z'umwana mugabo ziri empoisonné reka ndabahe basa akantu gatoyi mwebwe bavyeyi munsi ubu hasigaye hariho ibintu vyo gukamira umwana kama ayo maberebere nimba wumva vraiment wakumbuye ushaka kunywa kame fata ukukamira mwana amaberebere arabikika cane umukamire hanyuma uwo munsi ukanywa umuhayo wakamye atarimwo alcool hanyuma bukeye usubira ubandanye umwose izoba yakuvuyemo true
hanyuma ni umwe wese araza twese turafise ubwenge umuntu wese akaratura barafise ubwenge wewe ni wiprogramme uvuga uti abana banje bimeze uko habe hariho umunsi uvuga uti reka basuye umunsi mfute mugabo nufute iminsi yose ku buryo bose iminsi yose batakuronka abana bawe utazomenya uti umwana wanje akeneye iki ntuzomenya ngo umwana wanje yakuze ntuzomenya ngo umwana wanje ubunya kubonye abantu umunwana wumvise umwana wagize ingorane bazavuga yo ni pole ariko umwana wawe wavyaye arakomeretse ku mutima bajya muri ko muranwana mana nta rukundo rurenge nta birebire après izo nzoga nta birebire rero bakunzi bacu ntituje kubabuza inzoga vraiment mugabo tuje kubabuza kuzifata ukutariko yego Keila yaduhaye vyinshi cyane Keila yarakabuwe kandi ni ibintu byiza kuko yaraje arabona ivyo bintu ko bitabaho birenze mugabo rero abantu benshi batoza kubisangiza abantu yego nukuri abantu benshi batoza turabigushimiye cyane abantu benshi batoza kubisangiza abantu hari abantu batoza kwerekana iyo danger iri muri ivyo bintu akiyicarira akavuga ati nivyakera babibayemo kuva kera ntaco baraba nje guhindura nuko nukuri mwese kwa kundi twama tubibasaba muri commentaire mutwandikire utubwire intahe ushaka no kuza mu biganiro ngaha karibu cane ndaza umuryango ahantu bari abantu vraiment sinzi ko novuga ngo bari abalcoolique ruhebwa umugore umugabo bose babona batashe baramutse banatahana kwegana umwe akwega uyu undi akwega uyu gutyo wabumva bashitse mu nzu baragwana bagakubitana ibintu bafite utwana twabo ubu nyuma rero zima numvise ko bapfuye bose Yesu urumva nivyo bintu yavuze hari ibintu hari nivyo nakubwira ari ingwara zica abantu niba be conscient mu mutwe wawe uvuga ugwaye mu mutwe niba natore ko bishwe na zanzoga banywa babona ni ingwara yije gutyo mugabo abantu tubona ko turi eternel wangu kwaje urimva ko utazopfa umenga eternel alors que non Keila tugushimire cyane rero tugushimire cyane kuri kano kanya waduhaye ubu ufise umwanya mutoyi ubuje muri vacances kuryoherwa kuraba umuryango ariko washoboye kutwemerera kuduha kanya kukuza kugira ngo n'urukundo rugutuma uza kugira ngo abarundi bene wanyu abarundi banyu bashore kujijuka turagushimiye cyane rero yego mwakoze namwe kunyakira murabona beza cyane Dase wakoze nawe merci mama Zain dusubire rero ku munsi wa gatanu mu kindi kiganiro Fun and Fact ariko mwandanye mukurikirana ibiganiro vya Siren Vibes ku munsi murabizi mugabo twebwe ni ku munsi wa gatanu mu yindi sujet iryoshe cyane n'undi mutumira Tessa kama tuzana abantu batesa turakunda cyane bye bye Siren Vibes TV.